niho nakuye indirimbo y'amashimwe. Iyo ndirimbo nsha nziza y'amashimwe nzayiririmba abantu bose bayimenye. Gorogota, Gorogota, Gorogota nakuye intsinzi. Umuririmbyi yitwa Sandi Nduwimana. Twumvise akama tubwira ko twamanuka akadukorera indirimbo muri Let the Style Shine Media ijya yiwiwe. Ego nico cyatumye rero tumanuka. Kuryama ni kuri bose ariko kubyuka ni kuri babandi babagira ubuntu n'Imana. Ukaba uri muzima rero nagira ndabwira ngo uratesa urarenze, kuko si bya bose umuntu ashobora kuryama ariko bikanka kwavyuka bugaca wumva ngo nakavye kabaye ngo bamushitse muri marque ngo batangaje itangazo ryo kubika. Nivyo vyama vyabaye mu buzima usanzwe. Rero nimba uri muzima gira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana kuba ukiriho. Vyonyine ivyo birakwiye. Bishoboka ko ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, urwaye canke ubona ko wabuze icefo canke icaruguru canke ubona ko ubuzima nyine buriko buramera nabi, ariko nagira ndagutera intege ndakuremesha ndakubwira ngo buraca bugacana yandi. Uyu munsi rero nkuko mubibona jewe uyu munsi sindi jenyene, bisaba tumire kandi bakutumirira baje bava kure cane. Ni Daniela koze kuri micro, kora subscribe mutabwa bikore kugira ngo munezererwe nta nkeka uyu munsi muri enjoying. So reka nakirire abatumire banje biteka bavuye kure, ahubwo nyine ntibarambwira nico banzaniye. Reka mbere nkunda guhera mu bubafu ihangane. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Meze neza. Ko ufite ubwitonzi bwinshi. Aya niko nama. C'est vrai? Yego. Aha kwera uri muhira ntiwari ukubitana n'ababandi hari ati mpereze ibintu byane. Wapi? Nukwire wawe? Kwe kwa dukurikirana ari rya mbere bakubonye turi kumwe nande? Na Finesse. Finesse. Mu buryo bwanje naho ndi kumwe n'umwigembe mwiza cyane. Kabanze ndawiye kati. Ego murakoze. Turi kumwe nande ku bantu batubonye? Ni Janete ku batanzi. Aba bantu rero canke se ababigeme naho mubona bakiri bato bafise impano, muri uhaga impano yanyu ni yari ndeke kubivugira. Impano yacu ni ukuririmba. Kuririmba. Finesse, wumva umeze gute? Meze neza. Banze mbwire kwanza ikintu mwanzaniye. Sinokuvugira ariko kirahari. Ukambesha ndazana kamera. Kiriho. Mwaje muvaye kuko namaze kuvuga ngo bavuye kure. Koko ntabwo nabesha haga mwavuye Makamba. Imakamba. Kuva Imakamba gushika ngaho i Bujumbura bisaba amasanga ni menshi. Angahe? Amasaha ndwi. Amasaha indwi uri mu modoka muri bus. Jane Mwanzani yiki rega sintubaza ikibaga. Oya nibanga nitwovugira ngaha. Je mukaba mutanzaniye kuri jewe. Turakubwira. Urafise ingorane. Biri seri. Zagenze gute kugira ngo muzi i Bujumbura muvuye Imakamba? Mukuza. Twaje tuje gukora indirimbo icambere cyo. Hari umuririmbyi yitwa Sandi Nduwimana. Twumvise akama tubwira ko twamanuka akadukorera indirimbo muri Let the Style Shine Media ijya yiwiwe. Ego nico cyatumye rero tumanuka. None kuvuga n'ubwitonzi bwinshi na Finesse. Je niko nama niko meze. Mpora negereje imisi yose. Niko meze. Jo musimwe nzozi wanyu ndabe. Karibu cyane. Jo tuneze. Okay. Finesse. Byagenze gute mwumva kamo Sandi Nduwimana yabateye kugira ngo muhoze ngaho i Bujumbura gukorera indirimbo? Wavyakiriye gute? Byaraneze. Byari bivuye kuki catumye abahamagara? Kuko ngaho i Bujumbura hari abaririmbyi benshi kandi Makamba hari abaririmbyi benshi. Yabahisemwo gute? Byagenze gute kugira ngo mwumva arabahamagaye? Ni nk'Imana yabikoze
kubwanje sinokubwira ngo vyaje uko ko sije ndi mwiza gusumba abandi barimvyi bose aho yaca ntora uko ndoza kuririmba ngana Imana yabikoze nivyo gushimira Imana. Umaze kumva Sandrine Nduwimana barondera kuko twarabonye amaposti atandukanye avuga yuko agiye kwakira abana ashaka gushigikira abana mu Makamba ari Finance and Janet, wavyakiriye gute ukibona burya vyabaye public? Vyaranezeye cyane nanje ndarishimye kuba yadushwanije mu bandi baririmbyi bose akavuga yuko ari twebwe twoza kuririmba ngaho i Bujumbura. Naranezewe cyane. Jane, nawe wavyakiriye gute? Umvise Sandra araguhamagaye kimwe gusa hari Yesu amuhezagire cyane. Amen. Ngiki umwifuriza? Ikintu cya mbere nomwifuriza novuga ati mu mirimo akora mu vyo akora vyose Uwiteka ashishikare kumuhezagira abone kuboko kw'Imana n'ukuri yubahwe. Musanzwe muri abaririmbyi mufise indirimbo zitandukanye, ndashaka imbere yuko tubandanya mubanze mudukorere mukore mu gahogo mudirije bishasha mudirimbo imwe muzo musanzwe muririmba kugira ngo turyoherwe. Umusozi mwiza cyane je nabonye niho nakuye indirimbo y'amashimwe, iyo ndirimbo nsha nziza y'amashimwe nzayiririmba abantu bose bayimenye. Gorogota, Gorogota, Gorogota nakuye intsinzi, Gorogota, Gorogota niho nabwiriwe ko byose birangiye. Wow, oh my god, indirimbo iramaze gusohoka? Ego. Iri kuri YouTube. Iri kuri YouTube. Nk'abo kwifuza kuyiraba boyisanga ku rubuga rwanditseko nde? Ni Janet and the Finance. Ni Gorogota. Okay. Mbega kubera iki Janet and Finance muravukana canke murabana canke bimeze gute ga Finance? Turavukana. Aba nivyo? Ego turavukana. Papa umwe canke mama umwe? Nako papa umwe na mama umwe? Okay. Abavyeyi bavyakira gute iyo babona muri ko muraririmba mufata ingendo muzi Bujumbura musubire hariya kuko n'ubushize nageze kumva ko mwari mwaje? Eske abavyeyi banyu bavyakira gute mugiye babona muri ibi bintu byanyu byo kuririmba? Icambere cyo baravyishimira kuko iyo ubonye ufise umwana akaba kijijwe akaba akora ibikorwa vy'Imana nivyo gushima kuko si bose baba bararose abana bameze nk'uko. Ikirushirijeho naho baradusenge. Ego. Nta ntambamye birashika Finance ugahura nazo muri uru rugendo rwo kuririmba? Ego ziriyo. Nk'inzara? Nkaho duheruka twaraje ino turagana muri studio biranka ko turirimba. Kubera iki? Sinokubwira ubone vyagenze nka Satani yabikoze. Nyine byaje gute mwaragiye kuri micro muraririmba biranka canke amatara yaracitse kuko mu misi yeze nzi ko amatara yaramaze imisi ariko aracika cane ngahe Bujumbura ica biteye n'igiki? Nko muri make amatara cane yaracika kandi tugiye muri studio vyaciye bigorana amatara aguma agenda hama nayo nce ndaharura kubera nari ngenge nde kw'ishuri nce mvuga sinoguma ino urumva naciye nduga mbabaye kubera ndaduze ntakoze indirimbo kandi ndateye itike yiwanje ndamanutse. Hagiye wiga mu kangahe? Mu gatandatu. Wow. Birakorohera uja kw'ishure uja mu bikorwa byo kuririmba? Yego. Jane, nawe kw'ishure bimeze gute? Je narahejeje. Wow. Waraminuje? Oya sinaminuje. Nahejeje tujya dukeyi. Dukeyi utwaye. Rego wejeje 6e mu buhere. Oh, wiziki. Jewe. Nize paramedical. Yo muganga we dukumwe na muganga baranera urushinge Imana. Hajya wogo hakazi ngowe gwakazi nko ku bitaro umene kugura nk'ibitaro woshaka kuvura abantu? Ego no bishobora ariko jewe nize muri systeme yo muri Kongo. Nize muri Kongo. Uburira Kiswahili unapitisha yani unachonga Kiswahili. Manake niko hapa na Congolese. Na yani tunabadilisha lugha. Tunaingia kwa Kiswahili.
Si umesoma Kongo? Tuongee Kirundi. Hapana, mimi nataka Kiswahili. Ni tulianza Kirundi. Taendelea Kirundi. Sawa. Nakundi barajya nkiki. Byagenze gute kugira ngo basi uyumve ko woja muri paramedicale? Cyambere cyo jewe nukuri narakunda abaganga. Narakunda abaganga iyo mbonye bambaye impuzu zera nanje ndavuga ati uko byogenda kose nzigira ubuganga. Hama turavyiga. Witeze kubandanya canke witeze kuronka akazi? Je ntavyo ndabona. Haba ibyo kubandanya, haba iby'akazi. Iby'akazi umenga ntibipasa. Icifuzo cyawe ni iki? Nkumva kubana ko dukurikirana. Dushaka ko dukurikiranwa n'abadokiteri bafise ibitaro canke nk'umuntu yavuga ati uyu mwana ndifuza kumushigikira kumbure ashobore guca maîtrise canke amadoktora ndazi. Byinshi. Rero kweri cyambere cyo. Duzame. Ndonse uburyo, cyambere ndose uburyo no bandanya ishuri. Canke ndose aho nkora no gukora ari farumasi. Mugabo agashinga nyine uratse kugatera. Neza. Serenge nyine cyane hano no gutera bishatse. Oya je reka kunshiramwo. Finance. Wowe wifuza kuzoba nde muri kazoza? Jewe udogiteri. None muryango wanyu mwese muzoba dogiteri? Kubera iki? Niyo umva nivyo niumva mo jewe kubganje. Hamwe byanse. Byanse. Ikindi kinumva wowe. Umwarimu. Mwigisha. S'il vous plaît, moi monsieur, moi madame, sikora bavuga. Kenda wari bigira. Hajya ikuru ushobora cyane mu ishuri niya. Mate. Niyo ushobora cyane. Ndahuye n'umuntu dutandukanye we. Nivyo byatumye jewe ntabandanya university ibiharuro. Kuko byarananira. Ariko urumva ko muraciye ubwenge. Ugerageje kuraba Jeannette aho watanguriye byaje gute kugira ngo mwisange muvukana mushaka kumera nka Vestine na Dorcas bo mu Rwanda canke mwebwe bimeze gute kuri mwebwe kuririmba kwanyu gushiguye iki kuririmbana nk'abavukana? Cyambere cyo kuba turimba tuvukana biranatworohera cyane. Haba mu kugira repetition kubera ko tuce tuzigirira hamwe tutamanje kuronderana turana no ku gitanda kimwe. Rero biratworohera. Ninde yandika indirimbo muri mwebwe babiri ga Finance? Twese. Wamaze kwandika iyahe? Gorogoda. Niwo yanditse? Yose. Oya turafashana. Nivyo gajana. Nivyo je nanditse agace ka nyuma cya kabiri. Hama zige zindi nazo. Twandika twese turafashanya. Akapera indirimbo iyindi. Muririmba akandi karirimbo mumaze gukora. Nimana yonyene ituma bikunda. Ninde yaciye inzira mu kiyaga igihe Abisirayeli bari basugerejwe? Ninde yatanze ikimazi mu gishingo cya Isaka igihe Aburahamu yari yasabwe ikimazi? Indirimbo ninde yanditse? Iyo Imana ituma bikunda. Ni Finance. Ah bon? Finance nivyo? Yego. Ufise ingabire idasanzwe. Nanje uzonyandikira indirimbo kweri. Asha uzonyandikira indirimbo. Ukakanga. Uraruyimpaye. Cyangwa urinda gusenga? Manza gusenga ugafata n'ibifungo byinshi. Zakweri? Nki mwaje gukora iyi ndirimbo mwaje gukora ino. Mwabisengeye igihe kingana gute? Mutambeshe. Ntagihe kirekire kwari twarayisengeye. Uyu munsi mufise ibikorwa bingana gute nk'uwo ushobora gukurikirana ibikorwa byanyu uravyo mwahereye naho mugeze uyu munsi mufise ibikorwa bingana gute? Ni vyinshi turiko turagenda. Hariho n'indirimbo duheruka gukora twise niyo kwizerwa. Atarayiraba uja kuyiraba ni niyo kwizerwa Jeannette and Finance. Hamaze nk'ukwezi kumwe iba iriko. Twagiye.
si iyo niyo yo kwizerwa ntiyumvira amabwire y'abantu ntiyumvira ibyo abantu bavuga iyo niyo yo kwizerwa nzaririra umwami wanje yemwe mubindusha kuko agira neza nanjye azanyishyura n'ibyo atarakora si uko yananiwe ahubwo n'isaha yiwe itaragera nzaririra umwami wanje yemwe mubindusha kuko agira neza nanjye azanyishyura n'ibyo atarakora si uko yananiwe ahubwo n'isaha yiwe itaragera n'Imana y'ubuhungiro n'Imana y'ubuhungiro iyo niyo yo kwizerwa niyumvira amabwire y'abantu niyumvira ibyo abantu bavuga iyo niyo yo kwizerwa ndafashijwe amen hagiye Fenesi ni bande babashigikiye ko ngerageje kuraba muracari bato ndabizi neza ko ibintu byo kuririmba bisaba uburyo bwinshi ni bande babashigikira uburyo mu bukura hehe bwo gushobora gusohora indirimbo kuja muri studio ubu ni Sandra byatanguye gute ni bande batanguye kubafasha ubwa mbere muri Australia ubu bimeze gute uwo muri Australia ntitwikiruka umwe kubera iki mwarashwanye byagenze gute kugira ngo muduhe umuco kumbure hari abo babifuza kubashigikira bavuga ati bajya bashigikirwa n'abadiaspora bari muri Australia bimeze gute ga Jeannette icambere cyo Moja Group Australia baratubonye indirimbo mbere twakoze twarigiye hama baca barashima ukuntu turirimba bacavuga ati reka tuze tubafashe mukora indirimbo zibiri ntabwo ari kontra twe twasinyiraniye ngo bazohore badufasha oya babaye bwitange nkuko n'ubu Sandi twabonye naho nyine yiyumviragira umutima w'urukundo avuga ati reka ndabafashe ndabakorera izindi ndirimbo nawe nyine yabaye bwitange ntabwo ari kontra donc ubu abo bo muri Australia ntibakibafasha oya barabaye badufashe izo ndirimbo nyene zibiri kuko twarigeze kubona umengo indirimbo zanyu ziraca kuri Umoja Beni Umoja Australia Umoja Group Australia byagenda gute kugira ngo babashe guposta indirimbo zanyu kuri channel yabo kugira zishire kuri channel yabo icambere cyo email yacu yari yatakaye imaze ko bitakaye tutayironse kuko indirimbo twe tumaze kuzikora Papa yari yaje narazidukorera avuga ati ko igikorwa cyaheze none tubigende gute twongere dukore yindi YouTube acavuga ati reka tuzishire kuri channel yacu nta kibazo tuvuga nta ngorane gikuru nuko abantu boronka message twatanze gikuru ni message mbega uno munsi hoho hambavu ya Sandi ariko arabashigikira mwa muri management kanaka oya ntabwo turi muri management ko nayivuze bwa mbere yabaye agira umutima w'urukundo nkuko yamatwa banafasha abandi natwe twiyumvira ko agira impuhwe agira urukundo kuko si bya bose ni urukundo ruri muri we natwe yiyumvira kudufasha none nk'abantu bako radukurikirana babonye impano yanyu ko murabaririmbyi beza cyane kandi mwandika neza Finance nk'abantu bako rabakurikirana nico kintu wo basaba nabasagira comment nyene vyonyene agre subscribe nabindi ibindi baza mukuru wanje basi cyane nk'abantu bako radukurikirana ko numvise ko nta management mu office kandi aho mugeze murifuza abantu murakeneye abantu bo bashigikira babafate mu mugongo mu buryo bw'amafaranga genda umuntu muri direct
by'amasengesho nibyo turasenga mugabo amafaranga ndugu yangu arakenewe. Ni igiki usaba abana bako badukurikirana muri kano kanya? Ikintu ca mbere nasaba abantu badukurikirana ari umuntu yumva afise umutima w'urukundo bakavuga ati bwa mbere ho noshigikira barya abana by'ukuri yo dushigikira yego nako turipfuza kugera kure cyane gusa ikintu kigoye n'uburyo n'amafaranga yego. Turiko turinjira ku musozo rero w'ikiganiro cacu, arakabazo nkunze kubaza iyo ikiganiro kigiye kurangira. Turabizi yuko ibyaha biriho ku isi kandi turabizi neza ko ukoze icaha ntuzoja mu ijuru. Hanyuma dusanze bya bindi twitwa ibyaha kumbe ntivyari ibyaha, badutera ubwoba. Ndashaka kumbwira ikintu wo kwicuza waretse kugikora waruzi ko ari icaha. Icambere ikintu ngo no kwicuza ico kintu sanze atari kumbe donc wowe waretse kugikora uzi ngo ni icaha. Hama rero usanze reka mbaze kwanza finance, reka mpere kuri finance. Rindira finance anyishure, rindira ngira ikintu wo kwicuza ubwo ati iyo menya ko atari icaha iki kintu je nari kugikora. Nachotse mbwiza kuri sha finance ni yishure ikintu nayumviye gukora. Dufate nk'ubu turabizi yuko kwiba ubwibonye nk'ahantu hari umufungo w'amafaranga ukayara ukavuga ati ni kubera shanke jitwe. Hama rero ukayirengagiza ukahambuka tusanga kumbe kwiba nticari icaha. Rero ako nakarero kamwe mu byo navuze. Ikintu rero muri rusange wo kwicuza waretse kugikora uzi ko ari icaha. Naretse gukora je naco mbisa mbese jane ngira wewe sha jewe cambere cyo ubwa mbere ari ikintu umbwiye ati no kwicuza ntakoze tuza kameka nkasanga ico kintu ntakoze nacitanya ko ari icaha kumbe ni cari icaha nta kihari kuko uwo mwanya mengano banaduze mu ijuru ngire oya nyene dushitse turi ngaho turashitse mu ijuru. Oya ahubwo noshimira Imana bindi twabona ko ari ibyaha kumbe baratubeshe n'ibyo kunywa kayoga. Oya wapi nabwo nicuza ngo kubana ati ahubwo ndabishimira Imana. C'est vrai? Yes. Reka ndabashimira. Yego nakoze nawe. Finance akajambo karangitse ikiganiro. Nanjye nobishimira Imana. Jane nawe akajambo karangitse ikiganiro. Akajambo kanyuma mvuga. Nyuma rero ko kurangiza ikiganiro abantu bari kwadukurikirana nze mwibuke gukora subscribe, like, comment kandi mutibagende kuja kuraba indirimbo zacu Janet and Finance. Yego reka ndabashimire Jane. Murakoze cyane namwe. Yego Finance ndagushimiye. Yego cyane. Kindi gihe tuzobasanga Makamba. Muzabo karibu. Ari burobe. Buriyo. Nimikeke. Nzoyirondera. Aho rero nzota. Karibu cyane. Reka ndabashimire namwe bakomera dukurikirana muri kano kanya. Abakunzi banje mudasiba mudahengeshanya kunkurikirana ndetse no gushigikira ibi bikorwa mu kugira commentaire, like canke share canke partage canke j'aime byose ni sawa canke s'abonner canke subscribe. Reka ndabashimire rero naho utaha mu kiganiro gikurikira ariko commentaire yawe urambwira mbega ikiganiro wakibonye gute. Aba bakobwa barakeneye support, barakeneye mu bashigikire na cyane cyane ndabatumire kuja kuri YouTube channel yabo ya Janet and Finance mugire subscribe. Ni ibintu bisanzwe nta mafaranga tubasabye. Ukore subscribe gusa hanyuma ubaterere barakeneye amafaranga yo gukora izindi ndirimbo kuja gukora ama audio gukora ama video kuko biravuna ndabizi. So reka ndabashimire ko muri abana beza mugiye kubikora neza. Ciao.